umweranda wawe ninde? Umuvunyi wawe ninde? Umwibuka ryari mu mwaka? Harabaca baharura inyenyeri kwijuru kuko batazi uwo mweranda, kuko nyene atabaho. Amazina y'aberanda, uyo mweranda utoranye izina niwe aca w'umuvunyi wawe, no kuvuga uza arakuvugira ku Mana, akubera mu ngoro nk'umuhetsi wawe. Nico gituma abakristu bo hambere bitwararika nk'amazina bamwe basigaye baha abana babo. Murantunge nako njishije nko gusa usanga aramazina baha utuyabu ibura. Ugasanga rero umwana wawe umwise izina ry'aka, niwe utomwita akayabu, co bari kirundi cumvikana. Mugabo ntuze kumwitirira izina ry'akayabu ngo nuko rivuzwe mu Bufaransa, mu Butaliyano, mu Bushinwa na hehe, ngo ucugira ngo ni izina ry'ubukristu. Iryo ni izina ry'akayabu. Sinzi ko ako kayabu kazoja mu ijuru kakaza karakuvugira, mugabo wihenze. Iryo si ryo ryari kuba izina ry'ubukristu ry'umwana wawe. Umwana umwita izina, uri nico uri kuramwipfuriza. None mugomba ko abana bacu baba beranda, nimubitirira beranda kandi muce mubaragiza abo bavunyi. N'impanuro ndabahaye, si itegeko ntanze. Abakristu mwese muryango w'Imana dusangiye gusenga, tuninahaza Imana kuri uyu munsi mukuru w'aberanda bose. Ndasubiriye kuyipfuriza umunsi mukuru mwiza. Egome uyu munsi ni wa munsi mukuru mwiza cyane kuri, kuko uduha akaryo ko kubona ko amaherezo yacu ari meza, ashobora kuba amarembo y'ubwami bw'ijuru. Uyu munsi mukuru rero ari wa munsi mukuru udukaburira umwizero wuko iyo dukurikiye uwo Yezu tugaca mu makanda yaciyemwo, duhava natwe tugaheza neza mu gahimbare gasangiwe nabo bose twasangiye urugendo ngaha kw'isi. Uyo mwizero wacu w'amaherezo meza si indoto, uri n'ishingiro. Ushingiye kuvyo uyu mutama Yohani mwumvise yahishuriwe mu kwerezo meza si indoto, uri n'ishingiro. Ushingiye kuvyo uyu mutama Yohani mwumvise yahishuriwe mu kwerekwa ko mu 74 by'abavuye mu mpande zose za ya miryango 12 ya bene Israeli, berero ngo nirindi sinzi ry'abantu ridaharugwa baje bava mu ntara zose, mu bwoko bwose, no mu natwebwe abarundi tuhafise ikibanza. Hari mugabo ico tubwirijwe kumenya ko kibahuza ibihumbi n'ibihumbi, iryo sinzi ry'abantu ikibahuza ngo nuko bose bambaye amakanzu yera de. Kagahuzu twese twambikwa ku munsi w'ibatisimu, agahuzu kera de. Muhora mubona bafata agahuzu bakakerekana, ariko n'ikimenyetso c'impuzu umuntu aba yambaye, impuzu nshasha. Ikindi gihe turiko turavuga iby'ibatisimu, kare na kare nanone umuntu bamudwibika mu mazi, ibihuzu byose akabisigayo byitwa ibishambara bya shetani, maze akutse bakaca bamuha rero agahuzu gashasha, agahuzu kera de. Niko kaka gahuzu rero
karanga abashitse aho mu bwami bw'ijuru. Mwumvise yuko baza mbere barakamesura, mugabo ntimurondere y'amazi yo muri regidezo ngo niyakamesura, muze murabitegera neza. Ikibaranga rero nuko bose bambaye amakanzu yera de, kandi ngo bafise amashami c'intsinzi, abantu bagwanye urugamba hanyuma bagatsinda. Ni babandi rero bagwanye urugamba kuko babaye abakristu, bakemera urugamba rw'ibanga, none ubu basigaye bafise amashami y'intsinzi, batsinze kumwe na Kristu. Egome kuko bemeye kuja mu rugamba rw'ubuzima, bakama bamesuza amakanzo yabo y'amaraso y'umwagazi. Kumesuza amakanzu yacu amaraso y'umwagazi. Ibyo rero biratwumvisha ko ubuzima bwo gukurikira Kristu ari ubuzima bw'urugamba. Naco gituma mwibuka ko mu gutanga isakaramentu konfirmation hambere haheze, umugirwa wari sozera kari kagakofi ko kwitama, kakumenyesha kuhejeje imyimenyerezo yose yuko umusirikare wa Kristu atabagishobora gutinyuruka. Abantu bama bacika intege uko kose baronse kibagora mwibanga ryabo, bibaza ko Imana yabahevye. Kurya na Yezu umwana w'Imana, Imana yemeye kwaca mu nzira y'urugamba, akababara kumusara imbere yo gushikira ubuninahazwa, niko zina mu Kristu wese abwirijwe kumenya kuja arikorera umusaraba wiwe w'ibanga, kugira ngo azashikire ubuninahazwa bw'aberanda b'Imana. Nanone nkuko Yezu yasize abivuze, umusuku ntaruta shebuja. Nimba Yezu umwami wacu yarinze, turabwirijwe kuyicamwo kubw'ibanga tujejwe. Muti none uko kumesura amakanzu yacu, kumesuza amakanzu yacu amaraso ya wa mwagazi, bibaca amaraso ya wa mwagazi, bivuga nanone guca muri urwo rugamba, gukwakira udusaraba twose tujanye n'ibanga turimwo, tukatwakira mugabo nka Kristu, nukuvuga tugumije umutima ku Mana, kuko imisaraba yo yuko bigenda kuri iyi si turayakira, kuko naho utayakira irakwizanira kandi ntahuyihungira. Rero mugabo tuyakira gute? None tuyakira nka Kristu. Kristu yayakiriye gute? Kristu yayakiriye mu kugumiza umutima ku Mana. Naho yari karaca mu magorwa, ntiyigeze yifatira mu gahanga Manase ngo Manase yamuhevye. Kwakira imisaraba, tugumije umutima ku Mana, dukunda Imana, twizigiye Imana. Mugabo kandi kwakira umusaraba nka Yezu no kuvuga nabo nyene baba ariko baraturemeka iyo misaraba, kuko Yezu niko yabyifashemwo. N'abariko baramubamba ku musaraba yaritoye, arabereka urukundo, abasabira ku Mana, ntibagirire ikigongwe, ntibazi ico bakora. Uko rero niko kumesuza amakanzu yacu amaraso ya wa mwagazi, nico bivuga. Mugabo kandi kumesuza amakanzu yacu amaraso ya wa mwagazi, bivuga kwama twirukira rya sakaramentu ry'ikigongwe, rya sakaramentu ry'ikigongwe ridutyorora, rikatumesurira kaga kakira mwibatisimu uko kose kacafuye. Kandi rero no ngaha dutegere yuko harimwo ububasha bw'Imana, harimwo ikidasanzwe. Iri isakaramentu ry'ikigongwe ritugirira ibintu bitangaje gose, ibintu bidasanzwe, ibintu by'ibisigabwenge. Kuko mu bisanzwe mwese murabizi, nta umesuza impuzu yera amaraso ngo isubire kwera.
ahubwo mwese murabizi yuko icihumana ntisubira kwera naho banyaguhirwa twumvise mu nkuru nziza idatahuritse mu maso y'abantu, kuko ari inyifato idatahuritse mu maso y'abantu, kuko ari inyifato itajanye n'ivy'agatima kacu karebaganira muri kamere yacu, kandi bitajanye n'ivy'isi ishira imbere kandi kamira kiracambirwa. Ibiyeza tubariho n'ivyo twebwe twifuza muri kamere yacu, n'ivyo iyisi yacu n'uburundi bwacu bishira imbere. Mugabo niyo nzira duhamagariye ko ariyo nzira y'ubuhirwe. Bisaba rero kwemera urugamba ruhe rwo kugwanya kamere yacu ubwa mbere na mbere, kuko murumva yuko agatima kacu nikarebaganira kuri ivyo Yezu atubwiye. Mugabo n'urugamba kandi rwo kugwanya n'ivyo imico y'iyisi tubayemwo ishira imbere. Ninde nka karorero agatima kiwe karebaganira kuba mworo, kwama mu marira, kwifata ruto nkungwa n'abandi, kuronderera ubutungane bose byo gukwegera, kugwanira amahoro, guhamwa uhoga ubunahazwa uzoshikamwo igihe utazi. Ivyo byose bidusaba kwemera kugwana na kamere yacu, be no kugwana n'ivyiyumviro bitwari iyisi yacu, kandi bose babona ko ari bisanzwe. Nico gituma uwemeye ibanga ry'abakristu abwirijwe kwemera kuba umugwanyi. Mugabo agwanisha ibigwanisho Kristu yagwanishije krinye. Igihimbaye mugabo nuko muri Kristu intsinzi twamaze kumenya ku ishuru twita beranda, ibyiza byabo vyama biriko biradufasha kugwana no gutsinda urugamba rwo kwisi muri ryasangira ry'aberanda. Muhora mwumva yuko muri ca gisavyo candemeye n'ubu duhava dusubiramwo turemeza isa biri muri ekereziya imwe yamaze gushika mw'ijuru, bica biza bigafasha abakiri musangira ry'aberanda. Rero nico kirabwirijwe kuza kiraduha umwizero, kikaturemesha. Nico gituma kandi byongeye bariko baratubera mu ngoro, abo beranda bariko baratubera mu ngoro. Nico gituma twari dukwiye gusubira kumenya akamaro mu nkundire ndabisubiremwo, kuko narigeze gutangara ngiye hamwe nkagira ngo nivyahamwe gusa, hanyuma ndaja n'ahandi mbona nico kimwe. Hariho abantu batakimenya ico arico izina ry'ubukristu. Ego niko aberanda bose. Izina ry'ubukristu sukuvuga izina rirora ku Mana. Naragiye ahantu ndabaza nti mbega izina ryawe ry'ubukristu nirihe? Abibaza yuko babitoye baca batangwa kumbwira ngo John nitwa Ndikumana, wundi ngo Imana irumva, wundi ngo ndi wa Yezu. Sinzi genda batavuze n'ayandi mazina y'ikirundi kandi asanzwe ari menshi. Mugabo bo mu mitwe yabo kumva harimo ikintu c'Imana,
kumva harimo ikintu cyaye, kumva harimo ikintu c'Imana, kumva harimo ikintu ca Yezu, baca bibaza ko ariyo mazina y'ubukristu. Siko biri. Rihabwa uwinjiye mu isangira muryango ry'aberanda, rikaba ari izina ryatowe mu mazina y'aberanda bemejwe na Eklezia nk'uko tuyasanga mu gitabo c'abakristu beno mu bindi bitabo vy'eranda. Kare na kare umwanya ukiboneka canke abantu bakimenya gufata umwanya kubikenewe, iminsi yose ku munsi w'Imana baraheze bakavuga amazina y'aberanda, amazina y'abavunyi aramukiwe arako bacishirije mu Imana gusa, kuko ngo bafise ibindi bihambaye kuruta ivy'Imana. Usanga dufise umwanya muto, hanyuma rero ngira ngo bimwe baciye baze barabikuramwo. Mugabo no kugira ngo tuze turamenya mbega bo beranda, ayo mazina y'aberanda nayahe. Uyo mweranda nako ikitumenyesha ko ari izina ry'umweranda, baca bakubwira umunsi bamuhimbarizako mu mwaka. Umweranda wawe ninde? Umuvunyi wawe ninde? Umwibuka ryari mu mwaka? Harabaca baharura inyenyeri kwijuru kuko batazi uwo mweranda, kuko nyene atabaho. Amazina y'aberanda, uyo mweranda utoranye izina niwe aca umuvunyi wawe, no kuvuga uza arakuvugira ku Mana, akubera mu ngoro nk'umuhetsi wawe. Nico gituma abakristu bo hambere bitwararika nk'amazina bamwe basigaye baha abana babo murantunge nako njishije nko gusa, usanga ari amazina baha utuyabu ibura. Ugasanga rero umwana wawe umwise izina ry'aka, niwe utomwita akayabu, co bari kirundi cumvikana. Mugabo ntuze kumwitirira izina ry'akayabu ngo nuko rivuzwe mu Bufaransa, mu Butaliyano, mu Bushinwa na hehe, ngo ucugira ngo ni izina ry'ubukristu. Iryo ni izina ry'akayabu. Sinzi ko ako kayabu kazoja mu ijuru kakaza karakuvugira, mugabo wihenze. Iryo si ryo ryari kuba izina ry'ubukristu ry'umwana wawe. Ntimuze murihenda. Ni nk'uko hari iyindi mpararo y'abantu basigaye baha amazina yabo, amazina y'ubukristu y'ukuri, bakayaha umwana akivuka ataraja kubatizwa. Kandi izina, none murabona umuntu aha izina umwana akiri mu nda. Erega guha izina iry'ubukristu umwana wawe ataraza kubatizwa, murumva ntabaravuka mu buzima bushasha. None mumuhaye iryo zina, wewe mbe uri muha kabuki? Wewe waramuvyaye kubw'umubiri, mugabo Eklezia nayo niyo imwakira ikamuvyara kubw'umutima, niyo rero irekuriwe kumuha izina rishasha ry'ubwo buzima bushasha. Ntawe ubabujije guha amazina mwishakiye abana maze azaragufasha no kumurera. Izina atazoshika mu ijuru habe namba. Mugabo umwana umwita izina, uri nico uri kuramwipfuriza. None mugomba kwa abana bacu baba beranda, nimubitirira beranda kandi muce mubaragiza abo bavunyi. N'impanuro ndabahaye, si itegeko ntanze. Kuri uyu munsi mukuru wa beranda, tunezerwe rero nuko ubweranda Imana yatugeneye twumvise ko bushoboka no kuri twese, kuko bakuru bacu babushikiriye. Twihatire rero gusa kwemera urugamba rujanye no kuguma turi abana w'Imana, cane mu guhabwa neza rya sakaramento ry'ikigongwe.